Bakunzi ba Mashariki TV ndabaramukije. Jewe ni Shimirimana Belize nkaba ndi kumwe na Marcel Nahayo kuri kamera. Uyu munsi Mashariki TV yagendeye urugo rwa Irakoze Patrick asanzwe afise umukenyezi yitwa Habonimana Kevin. Uwo mukenyezi akaba ari kari yungunganya mu mugambi wiwe wo guteka ibifungurwa agaheza akabishira abakiriya aho basanzwe badandariza. Aha rero neza na neza turi muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega ku rugo rwaho uwo mukenyezi Kevin asanzwe aba. Twasanze ari kubikorwa ariko arakinjika canke ari karateka ivyo bifungurwa kugira ngo abisangize ababikeneye ku bibanza vyabo batarinze kugara ngo bagende kurondera ibifungurwa bariko barahangana n'ubuzima bw'uyu munsi aho umwe wese ategerezwa kurondera amafaranga adasamaye. Umukenyezi Habonimana Kevin yatubwiye ingene yiyumviriye gutangura uwo mugambi wiwe wo guteka ibifungurwa akabitekera imuhiri wiwe hanyuma agaheza akabisangiza ababikeneye ku bibanza. Amaze kutuganirira ingene yatanguye uwo mugambi yatubwiye intambwe agezeko, aratubwira ko iyo ntambwe ishimishije ahabonamwo inyungu, ariko kandi yatubwiye yuko atakazi kabura intambamye nawe arafise ibibazo ahura navyo muri ako kazi kiwe, akababona kandi afise ahashaka gushika ku rugero rushimishije. Yatubwiye ivyokorwa kugira ngo uwo mugambi wiwe waguke utera imbere ave mu vyo gukorera muhira ashobore kuronka ikibanza cagutse ndetse ashobore no gutanga ubuzi kuba bukeneye bashobore gushikanira ibifungurwa ababikeneye ku bibanza ku buryo novuga nti buteye imbere. Ndakuramukije neza mukenyezi. Amahoro. Mwitwa bande? Nitwa Habonimana Kevin. Yego ndi mudamu w'abana batatu. Yego namwe n'umugabo. Musanzwe mukora iki? Jewe muri make nova ko basifise akazi ubunyene, nova ko ndose akazi ubu sico nkora, ubundi ndamu nyene wo mu rugo nyene. Ego umugabo wanje arakora, mugana je basirumva ntaco narifise nova ko nkora kisahiza ndufaranga. Mbwa muno minsi sinzi ko niyumvira ati ndiko ndarabuza guno musikano bwazimbye, ndiko ndaraba ukuntu ibyo nsaba umugabo ndamugora ati ibi nibi nabiriya ege byukora kayimpa mugana nyumva kuri kuramugora kandi mfise amaboko. Hisha ndiyumvira ati kamwe gatahe gatoyi shobore kugira ko je basanzwe mba hafi isoko amande isoko ndaraba ukuntu bafungura abaje ku ma restaurant hariho je ntumba mperere nderera nko kwa bafundi bo kwendani bakugara kaja gufungura je ndavuga ati reka nzirabitekera mu cyangwa mba hafi ndebashira aho bari nje mutaye mutoyi ndagudusorori ndarangwa n'idufungwa nyene ndateka nkaza ndabashira. Mbega woba warize? Yego narize cyane. Ufise diplome yahe? Diplome AD Electricité industrielle. None kuba warize ukaba ufise diplome ngaho kubera iki utarondeye akazi kugira ngo ushobore kuja gukora akazi k'ivyo wigiye? Kuki washimye gukora bino kandi waraciye mu ishure? Hariho abakenyezi benshi bavuga bati maze kuronka diplome ntegerezwa kuja kurondera akazi k'ivyo nigiye nkakaronka hanyuma nkakora akazi ko mu biro. Wewe ni kubera iki washimye gusiga diplome mu nzu ukaja gukora amasafuriya? Shabuzi bwatara kwinjira abanyabugoye kuje mpize amashuri bwa mbere na depoje ndadepoza hose biranka kuko mbona ari muhira na depoza mugabo bikanka nyene nkashamo bikanka cyangwa muhira rero nkashemve ke cyumvihiro ati nukuri mugabo wanje ararushe nanje ndamurusha cyane kananje mpiga ituntu shaka kwiyungunganya kandi ivyukuri nukuri ndamuva ko nosahiza kubisanzwe kuko urumva yashaka kumparasiyo ya saa sita akampa niyo mijoro kumutwara amafaranga menshi mugana nanje ubu uvuga ko nokora ibi sasa ndiminya nkabagaburira bebe na ngombwa n'imijoro nkaba niro ndamusaba ngasaka twafunguye kamaze ari kutasije amahera nto yantije no musi nasongere nuva ko nungutse cena yarose nabahaye abana tega vrema umugwa mukuru wa politike haje ingenzi nyinshi hari amasoko menshi hari buzi bitandukanye abantu bakena gufungura mugabo umwanya no bandi umwe nduko nukuri nje kunda ko nshaka kujana aho hose niyumvira kandi bashima harahari hoboneka mugabo kubera imvozo ko mandi umwe fise umutaye mutoyi fise ikoresho bike ndabona vyongora cyane mugabo gihe nk'ikoresho bikwiye nk'isafuriya zagutse je no kwinjira abantu bose nkaja kubabaza kandi aje bunshorera ndazi bunshorera mugabo umwanya mfise umutaye muto ubusore n'ubukeyi aho beshi banantuma nkaba ndabashirira ubusore ari bukeyi ngabo gihe bwogwira ndumva no bikora cyane
nka n'abamfasha nka n'abakozi bakamfasha nkashira bakamfasha nkabwira ati weje na hariya nawe je ne hariya mugabo mwanya nkiri umwe ntambamye nizo ubundi ndavyumva kuvyoshoboka muga kuri izo ntambamye nizo zituma bitokunda. uri kuragerageza kuraba umusaruro w'ivyukura muri bino bikorwa uracari mu ntango mbega urashima? Nuko ndashima kuko nkiyo nakoze havuga ati byose biraheze bafunguye n'ukuri sinshaka kubura base nk'ingo ya 15000 canke 10000 ku munsi umva simake ibihumbi 10 canke 15 ku munsi sempera make cyane ndazi abantu bake bayakorera. None wifuza gushika ku ntambwe yiye? Je intambwe nifuza gushikako ego buracari hato umva mfise ibikoresho bike mfise umutahe mutoyi mugaje yavyo ukunze bikashobokera hano dufite nk'utakwiye je nifuza kwagura nkaja mu irindi restaurant nini yagutse nkateka nkagaja abakozi tugafashanya izo ngenzi zazi kuzatembera zikaza kunshoreraho nabo abanyi nashira bose nkashaka kubashira cyangwa nk'umukozi ati njanya hariya naye nkagumaho nkatwakira n'abandi bantu ko singombwa ngo bose ngo bagiye kubibanza hari bishasha bavuga ati jewe harimo n'akaruhuko gasimira ruhara mu mutwe ivyo nicyo karakora ati kanje nje biratembera basi shemwe gutembera bivuga ngo nakire bose byose bikunde. Turabona benshi barondera ikibanza bakavuga bati bazoza baransanga hano ariko weho wiyumviriye kubibasanza aho bari ico cyumviro cakujemwe gute? Je basi mamo nifuza iyo restaurant mugabo kuba uburyo buke nuko abantu nkaho ushobora kuri kibanza ndavuga ati ntacu naho biruko ndaza haro benshi batabitaborohera gushobora kugira bitabarohera baje gufunga kwa akazi baba bafise ati abo bantu bafise akazi kenshi utashaka gutakazi reka sho kwibashira mu kibanza timbwe nashika imbere nkatera imbere nzogira restaurant yagutse nangaje abakozi narijya ubu navuga ko abashomeri mu kigo ari benshi tanga akazi yego ntanga akazi kugira ngo bikunde none ubona hasabwe iki? Kugira ngo bikunde ndikine nakubwira nyene gisaba umutahe wisunuye nshobora kuranka gupanga iyo restaurant ibikoresho murazi ibintu byose byarazimvye indya zirazimvye ibikoresho birazimvye amasafuriya n'imitahe myinshi cyane. Hariho payeje iriko irashigikira abatandukanye abajene n'abakenyezi bose barimwo mbega wewe uwo mugambi wanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi wakira gute? Uwo mugambi n'ukuri ni mwiza cyane turawukenguruka nk'abakenyezi turawukenguruka je naje bikundakora ndibaza neza ko naje maze kuronka novuga basa rufatiro rutoyi shoza dodora cemaze gutohoza nkabona ko vyoshoboka nk'iyo restaurant yaguze nkayironka ndashoza nkadodora haza kumva ko ushira kubindosa ko ndaso mutahe kandi nanje ce nkora umva ari ndusakaza abandi nkwere dusenekaza abandi hamatembere mu Burundi. Mbega kamo woshobora gutera abakenyezi abo bakenyezi uyu munsi bahari bajyamisa amadiplome muhira ari kuvyuka baja kudodora babuze bagasura muhira bakaryama baguma bateza amasha abagabo babo akamu batera nakaye? Je nk'umukenyezi nkabo nukuje nasanze ko iryaje mbavuga ngo umushomeri ngukumushomeri nasanze byose ari mu mutwe mu gihe ukuyemo ku mpuzu kwako ivyo ushoboye ntaho babitoye nyaho cyo igihumbu kacinjiza je ndumva uvyishimiye cyane kuko gumuvuga ngo mpiki vyose ngo biramurusha ngo yabafise biramurusha eje akabana batera amajambo maki nabakora amaboko mu mpuzu bateka umutwe bare kwicara muhira nta nakamaro birimo banashima abone ingeso nyinshi mbi kuko ivyumviro vyinshi mugeta cyo bikorakora mugufise akazi bikorakora ntamwe ushobora kuronka ivyumviro bibi kubera ufise ikigute novuga ikiguhanze navyo babitoyi kuko je nk'umutene nagatanguje ngaha nukwina mpera maki cyane umaga ntivyo ukunda mugabo ndashima cyane. Ego mwatubwiye yuko muri ko muragerageza kuraba umusaruro uva muri bino bikorwa vyanyu urashimishije mbega nawo muri ko muziganya gute muri ko mwiyumvira kuvyaza umusaruro kandi gute? Murakoze cyane kweze mu mbajije cyukuje kuva natanguye no mugambi wanje basi ku ruhande rw'ibindi ko ndakora ko navuze ati nkeneye kushika imbere ndonkere sura yagutse nk'abakiriya benshi abaza naboshira rero uretse n'ivyo je ndimvira umugambi wo korora ndakunda korora cyane ubuva natangura nkunabuza akaguruka ingurube karahari
ndagafise ubu ngabo umva reka ko mfise kamwe ndakeneye n'izindi ndakeneye nk'inkoko ndakeneye ubukwavu ndakeneye nyene ibitungwa bitandukanye ku buryo nubwo novuga ati nkeneye guteka inyama uwo munsi mfume nishoya mu byo nyene sanganywe nyamba ringe basigaje dufate izo njya bakirashobora gusigaza canke ivyo ntaye hasi umva je ndabita umurabisha yangurube yanje nyene yego nivyo murakoze cyane turabakenguruki yego murakoze cyane namwe